Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga y'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Tubandanya tuganira ku bihe bijanye n'umwaka wo kurima. Ubwa mbere narababwiye icitwa agatasi, ndabereka n'igihe imvura y'agatasi yatanguriye kugwa. Ubu rero turi kw'itariki 27 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ubu rero igihe c'umwaka w'uburimyi turimwo ni ku mpeshi. Ubu rero ku mpeshi abarimyi bariko bararima bongera batera ibiharage. Murabona ibigori ingene bimeze, kubera rero imvura yaguye iteba baciye barimamwo, urabona ingene babikoze, barimyemwo gutyo murabona yuko bamaze gutera. Aha barateye mugabo bisigaje kumera. Hari n'abandi ubu bimaze kumera ari ingamba, n'abandi bakiriko bararima. Bariko barihuta rero kuburyo itariki 5 z'ukwa gatatu boba bamaze guheza, kuko ibiremberwa baba bariko baraterera. Nuko rero mwese muze muramenya imico yacu, imyaka y'uburimyi, kugira ngo ari ushobora kurima kare arime kare kugira ntacererwe, kuko imvura bayiharura yuko izoheza kugwa itariki 15 z'ukwa gatanu, gutyo imirima ikaba yeze neza. Mw'ico gihe rero uwarimye ateba ntazoshobora kwimbura. Nico gituma rero umuntu wese abwirizwa kurima ku gihe kugira ngo n'umwimbu uzogende neza. Nkaba ndabashimiye rero, tubandanye tuganira imico yacu. Ngaca ndabibutsa rero yuko umwaka w'uburimyi ari agatasi, hagaca haba n'impeshi. Ubu rero turi mu gihe c'impeshi, bakazoca bimbura rero mu gihe c'ici, mu kwezi kwa gatanu canke kwa gatandatu mu ntango, kuko ibiharage nk'aha bimara amezi 2 gusa. Murakoze rero, mugire amahoro.